kacu gahugu keza sagwa mahoro mubawe. Nongeye guha ikaze namwiriwe abakunzi ba Radio Web TV Fofe, nkuko musanzwe mubizi ko twamana namwe. Uno munsi twagendeye umuntu akomeye cyane, n'umwanditsi ndetse afise ubuhinga n'ubumenyi birenze. Uwo nawe si uwundi ni Dr Minani Justin, yavukiye Makamba mu 1943, aho mu mashuri we ya kaminuza yayagiriye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yaciriye doctorat mu gisata ca science de l'éducation. Nyuma za kumwigisha mu gihugu ca Gabon, aho yahigishije imyaka ishika kuri 17. Turamwegera kugira ngo tumenye ivyiwe ndetse nivyo azaniye Uburundi, nari ryaramaze ikiringo kingana n'igice cikinjana atari mu gihugu ciwe. Ndetse twonabibutsa kandi yuko asanzwe ari umwanditsi w'ibitabo. Twamwegereye turamubaza agaseke aje atekereye Abarundi ndetse n'Uburundi. Abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu. Mugarutse mu gihugu canyu cabibarutse inyuma hafi y'igice cikinjana mutari mu gihugu canyu, mwimva gute? Numva nezerewe cyane kugira ngo n'igihugu canje bona akunda Uburundi cyane. Mushitse mu gihugu canyu c'amavukiro, mwiyumvise gute no kungene babakiriye? Niyumvise uko ndi mwijuru. Naranezerewe cyane. Ngeze ku kibuga c'indege natangaye mbonye abantu baje kunyakira. Nukunda bakantambira ku kibuga c'indege bakavuza umuduri. Byari biryoshye cyane. Ni igiki kintu mwakumbuye cyane umwanya mutari mu gihugu canyu? Kubera hariya mu mahanga nishwa n'irungu, hariho ururirimbo ruvuga ngo icisha sintundu ariko icisha n'irungu. None ubu ndanezerewe cyane, mbona abantu baza kunda musi iminsi yose. Ego niyahe ntererano muzaniye Uburundi ndetse n'Abarundi narijya mwari mumaze hafi igice cikinjana mutari mu gihugu canyu? Intererano nzanye no kufasha Uburundi gutera imbere, kuko mfise doctorat en sciences de l'éducation. Shobora kufasha mu biraba amashure kugira za recherche n'ibindi, kandi nshaka gukora ico nita Centre international de la Swahiliphonie. Je vais créer un centre ici pour que le Swahili soit une langue internationale. Ubu bamaze kwigisha baravuga Igiswahili mu bihugu byinshi muri Afrika birenga 10. Barigisha Igiswahili mu kaminuza yo ku isi yose, muri Amerika, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Budage, muri Japon, muri Chine. Nashaka ko abantu benshi bo kwiga Igiswahili deja ngahi iwacu, kuko je nkora imyonga yose no kurima. Ndakunda kurima, nshobora no kubafasha mu birabo ukurima. Ikindi kintu nashaka nuko nzobibwira president bagire coopération Burundo-Gabonaise kugira ngo Abarundi bafashe abagabone kuriba, kuko muri Gabon ntibarima, kandi ivyo vyozana imyuga myinshi, création d'emploi. Abarundi benshi bogenda muri Gabon kwigisha abagabone kurima ingano, ibiharage, ubushaza, amasaka, kandi nabo Gabon neho sinzi uko bavyita ubushomera, chômage yoshigabanuka, kuko abagabone batagira ico bakora bosha bagenda kurima. Niyo contribution yanje, niyo mfashanyo nshaka kugira ubu. Mbega ho nigiki ugiye guterera mu banditsi b'ibitabo narijya nawe uri umwanditsi w'ibitabo? Nshobora gufasha abanditsi kubakosora, kubigisha ivyo bita figure de style. Umwanditsi wese ategereza kubimenya. Naramaze gufasha Umurundi yanditse igitabo, narakosoye kuko ntashaka kwishima.
ndazi igifaransa cinshi gukosora kwinshi nari umwigisha sinigisha igifaransa nigisha ibyo bita psychologie na pédagogie ariko nofasha n'abanditsi niyo nashaka kuvuga. Nakahe kajambo ubwira abarundi basigaye mu mahanga? Ico nobabwira nuko no kwifuza ko bose bataha kuko amahoro yagarutse kandi baje bofasha uburundi gutera imbere bashobora nabo nyene guterera uburundi. Igihe nashika kuri ukibuga c'indege bari banyakiye hari inshuti zanje hari abaserukira la fondation yo murimo hari abaserukira Caritas hari abaserukira au commissariat pour les réfugiés. Hari umugore yambwiye ati ubishoboye ubwira abarundi bari muri Gabo batahe bose. Benshi ntibashobora gutaha ko barongoye abagabo neze kandi ntibashobora kubazana into. Abandi malheureusement benshi barimo bapfuye. Ariko nzogerageza ko sikubwira abo nshoboye kubona abo shora kuza bataye nka jewe kandi abonezerwa cyane. Bariho bagowe hari itwa Kazimira agowe cyane kugira abeho yishe ruhande barabara yake ifaranga rimwe gusa ifaranga afe 10 francs CFA waje ngaha mu Burundi yoneze yomererwa neza niyo message mfise. Dr Minani Justin nkuko mwavyumvise ayafise byinshi yatuyagiye ndetse aranatubwira ko asanzwe ari umwanditsi. Twobibutsa kandi ko yanditse ibitabo by'ababa kuri bitatu kimwe yise l'agriculture a sauvé un pays, yaranditse kandi une vie en zigzag twovuga yuko ari nka autobiographie yiwe ndetse yarananditse n'ikindi gitabo ca gatatu yise apprenant par l'humour. N'amatwa dusumira ngo hari kindi yobaje guherahereza hano mu gihugu cacu. Tworangiza tubamenyesha yuko ubuzima bwiwe ndetse n'ivyo yabayemwo ari kindi gitabo cyo kwigisha benshi. Reka dushimire rero abariko baradukurikirana hano kuri Radio Web TV Fofe naho utaha. Ukacu umutima wa Afrika abansi bawe akanibona waratemvye niwatembagaye